aba ni bamwe mu bantu vuga yuko bajejwe igikorwa cy'uno munsi. Nkuko nameje kubabwira turi mu ga surprise. Bambwiye surprise mama Samuela? Yes, Lolo, Samuela. Cyane kandi nawe aranyitaho gose. Niyo mpamvu rero nkunda cyane. Abandi bose ntako bavuze wowe ntibavuze. Ndamukunda gose kuko yankoreye byinshi kandi abinkorera ari umuntu atabona. Kabeza. Numva ndamukunda gose sindonka n'ingene no bivuga. Wowe muraberewe no kuza. Yakoze cyane. Ambo nukuri tudashitse muri byinshi umwe wese natubwira akamudere yambaye. Congolais. À la congolaise. À la tanzanienne. Je pense ni muri Amerika. Murana ko nambara kade kandi Nigeria. Ego vraiment ukutima muraberewe. Mu mama mwakunze umwe mu bamama novuga yuko abana arashitse abakobwa be baramuzanye ahindani baramurindiranye igishika. Bimwe mu bintu uvuga yuko utari witeze uno munsi surprise kuri mama Lolo ni ikintu kivuze iki? Hama nukuri ndanezerewe gose cyane. Ni ibintu ntari niteze kandi buretse n'ibintu ntari menyereye. No munsi numva ari umunsi w'ibyishimo kuri jewe. Kuba nicaranye n'abana banje hari bidasanzwe. Iyo umuntu arengewe arabura hatangurira n'ahahereza. Mbere twiyumviye kumwambika igitenge. Avuze tunene yambara igitenge cyonyene azogenda n'ibirenge bigaragara. Duca twiyumvira kumugurira n'ikirato kandi ikirato ciza cyane. Mama Roni baza agikoze ko arumva ko ari ikirato ciza. Ashobora kugisonesha kuko arakunda amariba kandi murabona aramubeye. Twaciye tumutegurira rero n'akabahasha kugira ngo ni asanga ari gato. Niyo mpamvu na mutama we wari ngaha. Au nord du pays, à l'est du pays, Lolo mkishishana ndefezamo mugisha mu miryango yanyu bitegezwa kumira lemise textbook bagati makuru ni safe media kuri mwe kofamba gusira ikeka gasore kishime ikeka gasore kaizagwe ni mana nkuko mubiza tamubwe natwe dero kugira ngo twazanire amakuru mashasha. Uno munsi n'umunsi udasanzwe is another day is another vibe. Uno munsi bavuga yuko ni bimwe mu bintu vuga yuko mutari miteze kubona cyane kuri step media. Uno munsi bavuga yuko ahantu turi murabona ko twanwa mu kabare bavuga yuko hari surprise bateguriye umwe mu mama mwashoboye kubona ikiganiro cyo kuri step media kandi benshi mwaragikunze ariko nk'umukobwa w'uko yatubwiye ko abana batandatu sinzi ko muzirika kwa mwaragikiganiye mu bantu mwakunze ikiganiro cyo twavuze ati uno munsi twazi n'umwe mu mwigeme wiwe yatubwiye ko araga surprise bakora mutegurira mama wiwe nagira ati turakwiye kuhaba kugira ngo abakunzi ba step media nabo mukomara dukurikirana kugira ngo vibe tuza kugira umunsi ibyishimo tuza kugira umunsi tubisangize namwe uze kuba muryohe mama adazi ko benshi mwashokora igane mwamse ko ari mu mama senga mu mama yubaha Imana mu mama novuga yuko umunsi tuguza guma muri Yesu tuzaguma turi muri Yesu so ntarandiriye navuze amajambo menshi umukobwa we turi kumwe ngaha hafi ndazi ko benshi mwifuza kumumenya nkabandi kumwe na wa musazi wanyu mwakunze cyane ari we Gogo Gloria ariwe novuga yuko yatumye duhura nawe ariko twanse bakirema Lolo banzuze hano kwanze banzuze hano na Gogo namuvyeyi banza muzi hano mama yake nawe nta kibazo ingo bakunzi ba step media nkuko nameje kubabwira aba ni bamwe mu bantu vuga yuko bajejwe igikorwa cy'uno munsi nkuko nameje kubabwira turi mu ga surprise bambwiye surprise mama Samuela. Yes, Lolo, Samuela. Okay, abantu bako badukurikirana barifuze yuko umwe wese yivuga ku giti ciwe bamenye ko tuza ko turi kumwe nande. Tuza kuba turi kumwe na Lorraine Iradukunda, mama Lori Bogdan. Gogo? Wagwani. Uru murasta. Ni Gogo Gloria, nkabamdu bon. Mama Samuela, it's like my mom, ni mama wanje, hamira mukobwa wewe mukuru, hama akaba wari mu besto wanje hatari ora. Kabisa. Nawe nyene mu besto nyene kwa. Muzeye gute? Amahoro cyane. Meze neza. Umutima no ku mubiri. Cyane gose. Murasa neza. Murakoze. Zamutse abakunzi bacu barifuza ko. Sali hama muri ko muvugana na Viviane Ndumuremyi benshi bazi kuri Mama Gabi Eliere nanje nkaba ndumugenzi wa Mama Lolo nkunda cyane kandi nawe aranyitaho gose niyo mpamvu kanu rero nkunda cyane abandi bose ntako bavuze wowe ntibavuze ndamukunda gose kuko yankoreye byinshi kandi abinkorera ari umuntu atabona kabeza numva ndamukunda gose sindonka n'ingene no bivuga muvye nawe gute
Ni sawa ni sawa. Neza. Ego. Abakuze ko dukwiye kwifuza kumenya Sari ndayitwa Ndayishimiye Jeanne d'Arc. Ego nkaba ndi umukusine wa Mama Lorraine. Ego. Niko kino utashinze ko ndamukunda cyane. Tubikutenda Mama Lolo niwe Mama Samuel nyene. Uyu niwe Lorraine. Mama Samuel ko Samuel ariko Lolo niwe mukuru. Ego by the way muraberewe nukuzi. Arakoze Ambo nukuri tudashitse muri byinshi umwe wese natubwira akamudere yambaye. Mwafuye kwambara. Je ntangura la congolaise. La congolaise. La congolaise. La congolaise. La tanzanienne. Je pense ni muri Amerika. Murabona ko nambara kadepo kandi ndaberewe. Ego vraiment ukutima muraberewe. Ni Nigeria frère. Mbona vuga yuko impamvu nashoboye kubarondera ariko mbere yuko tuza gushika muri byinshi mbanje kubashimira kwiteka mwaduteye kutwemera ko dusubira gushikora ikiganiro kuri surprise ya Mama Lolo. Ariko abantu bako badukurikirana barifuze rero kumenya ikintu cyadukoranije hano n'igiki. Hama byongeye n'umunsi udasanzwe cyane kuri twebwe no kubakunzi bino TV. Ba Step Media. Hama uyu munsi n'ukuri sinzi ukuntu nabivuga n'umunsi utigeze ubaho ariko no munsi Imana yavyemeye. Rero no munsi twari tubyifuza cyane no munsi dufise ibintu bidasanzwe cyane twateguraga surprise Mama Samwera mwabonye ubushize mu kiganiro twifuze ko no munsi tumukorera akantu kari special kugira nawe yishime tumutere intege abone ko atari wenyene nafise umugabo wo kutabona ariko afise abakunzi afise abantu bamwiyumvirako kandi atari iryo herezo yani ni kumutera intege niyo ntumbero nyamukuru yako gasoka. Okay, ni kwizera Viviane Kwizera uri umuremyi na twese turi uwo baremye hagati mbona vuga yuko uyu muntu afise ubumuga bwo kutabona nka Mama Lolo gikorwa nk'iki ndazi ko abantu benshi batazogitahura ni surprise mwayiteguriye gute bimeze gute? Yo surprise ya Mama Lolo twiteguriye neza cyane kandi je Mama Lolo sinkunda kuvuga ko atabona buryo arafise ukundi kuntabona mu buryo bw'impembo. Yego kuko ibintu akora hariho n'abantu babona bakanura muri make babona batabishobora. Rero Mama Lolo twamuteguriye surprise uyu munsi kuko nababwiye mu ntango ko ndamukunda gose. Ibikorwa akora n'ingene ashobora kuvugisha abantu n'ingene ashobora kubakira nta muntu n'umwe yoreka kumutera intege. Rero dushaka kumwereka turamukunda abibone yarasanzwe abizi ko tumukunda mugabo uyu munsi kugira ngo abibone tumuhe n'impano yerekana neza yuko tumukunda kugira ngo nawe agume yiyumva nyene kwa rukundo tumukunda. Akabese katuje kuri kuzine nuvuga yuko hari amajambo yigeze kutubwira Mama Lolo aratubwira yuko n'umuntu yubaha Imana umuntu uvuga yuko akunda gusenga mu majambo make yo Mama Lolo umuvuga ko ari umuntu ameze gute? Mama Lolo arafise impano ngira atanundi muntu ayifise. Mama Lolo arakundana afite je sindabitahura n'ingene umuntu je nkora nihakarura atari jewe nubasanga afise umutima mubi sindi no abantu no banga Mama Lolo nta mutima ariko nta mutima mubi afise ameze neza akakarorero nariko ndevuga niko nimagine tukurenganye karakarorero niyo bitamure karakarorero vraiment niwe bibaze ngo niwe ariko arakundana cyane. Arashaka kwakira nk'umwe cyo yabivuze arashaka kwakira nk'umuntu ariko arakubona nawe hamwe wibaza ati kana karamona urazi impamvu navuze ati Mama Lolo yoba abona je narigeze kumusanga ijya mbere ndamubona ariko arashona amakufi hariho abamama benshi afise burya bumuga nyene hariho abamama benshi irya bitambara vyo nayo kariyemera gogo reka kuvuga amazina hariho abamama benshi babona atabumuga bafise ikuse zishobora gutabuka bakazigumiza uko nyene n'abashitsi bakaza zimeze uko nyene ntibagire biyumvira kuzishona mugabo Mama Lolo ntashaka kwicara ku ikuse itabutse arayishona kandi neza wavuze ngo Mama Lolo arasenga si gusenga gusa nawe agusengeye yaransengeye nakubwira yaransengeye uwo munsi navuga yuko niwa musacha yavuga ibintu biturika yambwiye muhungu wanje ndagusengera urugendo rwawe ruze kumera neza nashitse muri cyo biratangura gufira wala ntivyaturitse ukiri mu nzi navuze ati nukuringira nizera iryo sengesho agogo nawe ndafise akabazo nagutegura siko we nawe
umwe mu bantu uvuga yuko nawe ico kibazo ugifise ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona siko surprise kuri mwebwe no vuga yuko mufise ubwo bumuga bwo kutabona ni ikintu uvuga yuko ni ikintu mutabona kirashobora kugukanga none mama Lolo nawe bimeze gute byifashe gute muza kumutera ubwoba kubera no vuga yuko surprise ryoshe ku muntu uvuga yuko abona urumva ko utabona nawe akibaze ko cyayumvira nk'ibiki nka wewe uca wiyumvira iki directement okay icambere mama Lolo yatiko sangiye ubumuga bw'abasi ariko nivyo ntituza kugira ibibe byo biri vital ku buryo byo tuma amererwa nabi canke iki gatshabikira mu buryo bwo kumushyashya yene numva ku buryo aza kwisanta gusa atangare gusa ariko ntashiduke niyo surprise ku muntu afite ubumuga nkanje je barigize kuyingirira biraryoshe cyane kuko twebwe mu buzima bwacu hari ukuntu kubera mama Lolo we araja kuvyivugira hari ukuntu nka jewe iyo wicaye umenga nk'abantu bahari bagukunda cyangwa nk'umumama wambaye Jeanne ndagiye kumwumva ndabumva ku matwi ndabwira n'umugenzi wanjye twa basi akababwira ngo ndase ndibaza ko ari iwe niba nyene bavukana akamba mumbwira umuntu ureje ko ntamuzi kandi mbona mwese twese bari bamaze naragibaje nafuye kumva Jeanne kubera amaze kumbwira ko ari umuntu mwiza mama Lolo twatera ingwati ndabise nanjye umuntu kandi rero nari nifuye ko duhura nawe deje amaze kumva Jeanne shemenya ati nta wundi rero ni kuvuga yuko kumva ko ufite abantu bagutera intege bagukunda bagushimira ati malgré ubwo bumuga ariko ejo haracari heza kabisa ubwo novuga yuko igeno diruka kukorora cibo bagusanze muhira mbona uvuga yuko ushaka ko tubigaruka ko cyane ariko nkuko nako aradukurikirana nta byinshi nifuza ko tuzakora ndifuza kumenya mama Lolo shikaje ariko abantu ko badukurikirana umuntu wamaze kubica kanya arikara bambwiye ko nubwo je ntashaka kumubona bakangire ko shaka kumubona ariko nguma nikanga ngo gumba bare gato ndaguchallenge nge gato yakuri umumama nyibutse izina giwe uyu Jean d'Arc okay wibaza ko ari umuntu asagute uyu simwibuka ariko iconzico ari tant chocolat si ugaka makeup karimwo nawe cyuvyumva nawe mbo je ndabivuze bavuga ko ndakubeshe arabitora cyangwa byamunani okay yavuze ko shokora arashitse hama umva harimo makeup kinachangira inzobe ya bakunzi ba State Bay batubwiye yuko mama Lolo ashitse twinjira indani nguriya cameraman nguriya hariya baramuzanye bakunzi ba Step Media mama Lolo muramubona hariya reka mbanze ninjire kuyaga n'abantu sinzi uko byifashe sinzi uko bimeze mama Lolo anakuja ndo ule sasa pale wa mama mwakunze umwe mu bamama novuga yuko abana arashitse abakobwa be baramuzanye ahindani baramurindiranye igishika novuga yuko sinzi ko bizakuba byifashe Lolo ntarashika Lolo uso-t-il passé yo cameraman yes bakunze ya Step Media mama Lolo nekaratubona rero yes bakunze ya Step Media nkuko mubibona baramuzanye cameraman wanje n'umusarakora cyane mama Lolo njo yafasha fi bakunze ba Step Media bakunze bakagasura kishima abantu ngabariya baramurindiriye hariya bose bamaze kwicara baramurindiriye cameraman ntumwegere akatubanze tungeze umuco gatoya ko turinjiye indani sinzi umukobwa w'ivyo arimo bakunzi ba Step Media nkuko mubibona mama Lolo yashitse reka tubanze tumurindirane igishika ntaramenya ibyo arimo exactly ahantu nabasaba kuguma bamutwara aho tugenze nabi ibyo ari byo baramucarikije bose bamukurikiye nyine abantu turi abana babize nta kintu na kimwe azi bazi gusa bari kwicara umukobwa we naramubona uyu pala anaikala bakunzi ba Step Media bana ikintu rero gisigaye cameraman
Yes. Twihanganire gato niko biratugora. Yes. Namona pale Lolo. Surprise ndizi uko benshi muri mwebwe muko muri yumve. Surprise kumuntu atabona. Surprise kumuntu atabona ni ikintu kiba gifashe gute. Surprise kumuntu atabona nuvuga yuko ni kimwe mu bintu bavuga yuko coroshe ariko kiragoye bitewe n'ukungene baza kumukanga. Sinzi mugabo ko babiteguye. Lolo nanyaruke mana isi. Lolo aramutebeje. Nkuko mubibona Lolo anaseka. Mbona hariya Lolo trick sinzi rero ko yamaze kubikagura ivyo mbona ibintu ni mwibanga bikomeye cane abamama baje kumushigikira bavuze ati ebana reka tubanze twihangane gatoya mukobwa wiwe ngabo bashushe ikintu na kimwe aramenya mbega ebana surprise Haleluya, Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Haleluya, Haleluya, Imana ni nziza. Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza. Waduhaye mama Lolo. Haleluya, Inde naberewe. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza. Imana ni nziza cyane. Mama Lolo, ya muni wari unkumbuye wamenye karibu rero wari uzi ko tuza guhura uraravye bore karibu rero Kwase kugukanga kabisa ndashima Imana. Karibu mimi. Yes, bakunzi ba Step Media nkuko mubibona ni kumwe na mama Lolo yamaze gushika yamaze kumenya ibyari bimwe ama surprise bavuga yuko yabigiriwe n'umwigeme niwe n'umukobwa wawe hajya Yego murana murafitanye n'agashusho. Okay, bimwe mu bintu uvuga yuko utari witeze uno munsi surprise kuri mama Lolo ni ikintu kivuze iki? Hama nukuri ndanezerewe rwose cyane. Ni ibintu ntari niteze kandi buretse n'ibintu ntari menyereye. Surprise ni ikintu ciza na muntu aba yiyumviye canke umwe canke babiri baba bakwiyumviye ko kukugirira akantu kameze neza rwose cyane kakunezera kabisa. Anovuga yuko twashose dusimbira ndakubaza kandi mubarire gatoya cyakwanze baramutse abona ko dukutanzwe igihe kinini batakona kuri Step Media baramutse rero bumve ko wishimye uri mu kibanza ukishimye tubwire nuko umerewe muri make. Yego ndabaramukije hari haheze igihe kinini tutabonanye. Ndanezerewe rwose numva nishimye kuba twongeye kubonana. Yego ndabaramukije. Okay, ni jambere wabwire surprise umukobwa wawe cyangwa byama byabaye? Oya ni jambere
mbona uvuga yuko ni bimwe mu bintu uvuga yuko utari witeze umukobwa wawe akugire surprise, uvuga yuko yarashoboye kugidushikiriza natwe nk'umuvyeyi tugukunda, uvuga yuko tutifuje yuko ubabara unezere n'abanezere n'ijambo ry'Imana niko rivuga. Okay, uyu munsi n'umunsi uvuze iki kuri mama Lulu? Uno munsi numva ari umunsi w'ibyishimo kuri jewe, kuba nicaranye n'abana banje, hari ibidasanzwe. Iyo umuntu arengewe arabura aho atangurira n'aho ahereza. Nibyo ntari niteze kandi mu buzima bwanje nibyo ntari menyereye. Egome kumbure banyiyumviye ko nk'abana, namaze kumva amajwi ya bamwe n'abariya, numvise neza ko ari abana banje. Egome banyiyumviye ko kumbure baravye uko ndi, baravye n'uko meze, nibaza ko banyiyumvire ko tureka dukore iki gicapo tugikorera umuvyeyi wacu. Okay, ubona tugiye kufisa abana batandatu, ubona ko dukurikirana abo bana batandatu ntitwamenye ngo ni wowe twashoboye kumenya ni Lolo wenyine, abasigaye abashoboye kwashika ngo bakubye kwashitse nde nande nande. Ego mfise abana batandatu, muri abo bana batandatu ngo mwamenye mukuru, haha kandi nagendanye na batatu. Hariho uwitwa Greta, hariho uwitwa Kesi, hariho n'uwitwa Samuela. Abo turi kumwe ngaho, unye ari mu buryo bwanje yitwa Greta. Wabimenye gute ko ari? Nabimenye kuko turiko tuza niwe yafashe n'ukuboko. Yego kabisa, navuga yuko bimwe mu bintu navuga yuko tutari twiteze ko biza kuba, ariko imbere ya byose nuko tuza gushika mu bindi bazogirisha ijambo ushikirije. Turabona bamaze gushira ibintu byo gufungura, twanze tubureke bazoze gufungura, siko bisigaye nabyo turaza kuyaga mu masiko. Urakoze cyane. Yego ndibaza ko baza kuduha akajambo. Yego Yesu ashimwe. Yesu ashimwe bagenzi. Nizere ko twese turyohewe. Hari utaryohewe ngaha? Twese turaryohewe. Hariya muraryohewe? Sawa. Amarere reka twongere tubahe ikaze. Kare twari twashitse nta kaze twari twahanye kuko uwo twari turindiriye ntiyari bwashike. Rero Imana yakoze iramutuzaniye, imudushikaniye ameze neza kandi mama Lolo araberewe bashe. Sinzi ko mwayibonye. Araberewe cyane. Tego bandangibariza akabazo kawe. Mama Lolo ndira gufashije gusokoza. Niwe wisokoje. Mama Lolo ngo niwe yisokoje bashe. Je nababwiye ko mama Lolo afite impano. Sinzi abantu benshi tudafise. Murabe ingene aberewe. Kandi ngo byose niwe yavyikoreye. Rero ndabahaye ikaze. Mwiyumve, mwisange hano hantu. Eka ariko kuko turazi twese mama Lolo yubaha Imana. Rero ko Imana yabikunze twashitse hano n'ingene bigoye, muga twashitse hano kandi tukaba dukomeye. Reka tumaze twishire mu biganza by'Imana. Kandi rero je uyu munsi ndashaka ngo mama Lolo nabari wadusengera. Asengera hano hantu turi nibigira bikorweho byose n'ahatabizi. Burya rero afise impano, asengera ibintu byose bigira bikorerwe ngaha kandi atabizi. Reka rero tumuhe ikaze mama Lolo adusengere. Imana icubahiro. Mana turaguha icubahiro kuri Imana nziza kandi uruwe rugorotse. Turagushimiye ukugira neza kwawe, ineza yawe. Mana uyu munsi wari uwuzi, iyi tariki wari uyizi, n'iyi saha wari uyizi. Nuhabwe icubahiro wa Mana. Reka rero tuguhamagare hano hantu. Reka tuguhe ikaze n'ikaribu wa Mana hano hantu. Reka duhamagare ubushobozi bw'ijuru bwongere bwururuke bwibanire natwe hano hantu. Mana nukuri ni gitangaza, tubonye udutwenza, tubonye ibidasanzwe, twumvise ibidasanzwe. Nuhabwe icubahiro wa Mana. Reka rero tuguhamagare hano hantu. Reka tukwereke ibigiye gukorekera hano byose. Mana jewe ntabyo nzi ariko wowe urabizi. Iyi ntegure wowe wari uyizi, je ntayo nari nzi ariko wowe wari uyizi n'iyi saha n'umunota. Reka rero uhabe hano hantu. Reka wiyerekane nk'Imana. Reka ububasha bwawe n'ubushobozi wa Mana bugaragarire hano. Icyo ugomba gikoreke wa Mana uzoba ukoze. Nuhabwe icubahiro wa Mana kuko ugikwiye kandi
kibereye, niwe watumye biba, niwe watumye kandi tuba hano. Ivyo ugomba rero kawamana bice bikorekera hano, tubisabye tubyizeye ko ugiye kubidukorera mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ikintu ca mbere twiyumviye kumwambika igitenge. Nyina kugatambara ariko n'agatambara kaza. Hama kandi ico gitenge twaravuze tunene yambara igitenge cyonyene azogenda n'ibirenge bigaragara. Duca tuyumvira kumugurira n'ikirato kandi ikirato ciza cyane. Mama Roni baza agikoze ko arumva ko ari ikirato ciza cyane. Hama kandi twariyumviye ati none niyamara kwambara ico kirato akambara n'igitenge, yego arakunda gusokota, ariko hari igihe haza akabeho ugasanga urumva ushaka gufuka umutwe, bace twiyumvira kumugurira n'igitambara ciza kandi kimubereye. Hama nyuma yaho Mama Lorene arakunda kuberwa gose, kandi murabizi ibintu bibera abamama n'isakoshi bamwe, bace twiyumvira kumugurira n'isakoshi kugira ngo aze yambara ibintu bikwiye, abegwe hose, abegwe ku maguru, abegwe ku mutumba, abegwe ku mutwe, ndetse no mu maboko habegwe. Duca twiyumvira no kumugurira amavuta kandi akunda cyane, kugira ngo niyaheza kwisiga azoce yambara bya bindi byose. Nibyo rero abakunzi ba Mama Lorene bashobore kumutegurira, ariko kandi aho bariyumviye ko n'igitenge atazocambara uko nyene, ashobora kugisonesha kuko arakunda amaribaya kandi murabona aramubeye. Twaciye tumutegurira rero n'akabahasha kugira ngo ni asanga ari gato, niyo mpamvu na mutama we wari ngaha azomwongerereza kugira ngo ashobore gusonesha modele yumva akunda kandi zimvye. Amahera ni yaba maki mutama azomwongerereza. Aka rero twamuteguriye. Nibi rero abagenzi bawe Mama Roro ndetse n'abana bawe twaguteguriye kuri uyu munsi, kandi twongera tukubwira yuko tugukunda cyane. Hama ibisigaye n'abana barafise akantu nabo nyene bashaka kukubwira, kandi twagiriwe n'amahirwe imfura yawe mukuru w'abandi akaba ari ngaha, reka nawe tumusabe nawe agira icyo avuze, ndetse anashimire n'abandi bagenzi bose bari ngaha. Noneho si umwana, arakuze, sinovuga ngo ibyo aza kuvuga niba, ariko araza kumenya ibyo avuga. Urakoze rero, ndabashimiye ubwanjye, reka ndabashimire kuko hari igihe ntaza gushobora kuronka akandi kanya ko gusubira kuvuga, ariko ndabashimiye mwese mwashoboye kwitanga kugira ngo kino gikorwa uyu munsi gishobore gukoreka. Abamvuze ati Imana yongerereze cyane aho umuntu wese yagiye arakura kugira ngo bino bikoreke. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe kandi. Nanjye kuno munsi uri hejuru numva ndyohewe cyane, numva nezerewe. Ikintu mbere ya byose reka ndabasabe mufashe dukomera amashi menshi cyane Imana. Ndashimira Imana cyane kuba Imana yaraduhuje na mwebwe, kuko umutima mufise si wa bose. Ndashimira, ngomba nshimire Gogo namumenye kubera mama, kandi nawe asanze ari umwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona. Ni umujene yicaye hajya mwamaze kumubona. Nukuri ndamushimira cyane bimwe by'imvamutima.
iki cyumviro nahora niyumvira ati mbega nkahora mbona abandi ba mama babagiriye amasiripurize babagiriye ibiki, ariko gogo yarakunze mama arakunda na twebwe. Igihe kimwe tuko turaganira arampropose arambwira ati roro ubona gute duteguriye mama akantu, nari camvuga ati ahubwo ico cyumviro nari ndakimaranye iminsi nabura aho ndagiserurira, numva arampaye inguvu. Uwo mwanya nyene naciye ncrea group, ndashima Imana ndabashimira namwe bwe muri ngaha, aho naciye ko wese mbaza ntiyigeze angambararira. Mwese nukuri mwambereye abana beza, mwaranyemereye atagahato karimwo, nukuri ndabibashimira cyane ibyo mwakoze. Nukuri ewana sinzi ukuntu nobivuga, mwumve uko tubashimira cyane kuba twarabateye akakamo, kuba twarababwiye ati n'abavukanye twaragiye hamwe mukavyumva, mukumva yuko twonezereza umuvyeyi wacu. Icambere nashaka mwikomera amashi kuko mwakoze ibikora. Nukuri ndabashimira cyane bwa buryo mwatanga ibigaragara ngibi mwabibonye, nukuri ndabibashimira cyane kuko byavuye mu nguvu zanyu. Turabashima ko mwemeye kudushigikira. Ibi twavyumviye n'abavukanyi banje, hariho bamwe batari ngaho, batatu bamaze gushika hano, abandi babiri basa ntibari ngaha mu gihugu ariko bari hanze, ariko nabo ukuboko kwabo kurimwo kuko nabo nibo bantu twabifashanije cane, nibo bantu twatanguye igihe tuvyiyumvira. Ndababwiye ntibanyankiye ahubwo barashigikiye, naho bo aho bari bumve yuko ndabashimira cane nukuri kuko baragize neza. Hama uyu n'umuvyeyi wanje ari umuvyeyi wacu kuko mubibona, musanze mubona ko agendana ubumuga bwo kutabona, ariko n'umuntu nkatwe n'umuntu nk'abandi. Intumbere yatumye twiyumvira aka kantu ni kumutera intege, kumwereka yuko nahebi vyamubayeko atari herezo, nahebi vyamubayeko atari wenyene, ariko afise abantu bamwiyumvirako, afise abagenzi, afise inshuti zimwiyumvirako. Rero mama ndashimira abantu, twabashimiye ko bemeye ko dufatikanya muri iki gikorwa. Nawe ibyo twaronse nibi, ndazi umutima no kurushimura office wo kuvyakirana, utwakiririza impano zacu, uze kwame wibuka igihe cose ko hariho abantu bakwiyumvirako, utari wenyene naho ibi byagushikiye, ariko twebwe abana bawe turahari kandi urafise n'abagenzi b'inkora mutima bakuba hafi kandi bagusengera. Turagusengera cyane. Rero nukuri twabikoze kugira ngo tugutere intege. Hama hari ikindi kintu tutashimye kuzana ngaha, uyu mubona apare yo gusenga, apare ko agendana ubumuga, asanzwe ari umworozi. Rero mama arafise inkoko, ariko je yaratubwiye yuko izo nkoko ziwe ziheruka gupfa. Rero nk'abana twariyumviriye ati reka tumushigikire, ahubwo uwo ico kintu yatanguje cyo korora ntigihagarare, ahubwo reka tumushigikire. Twarashoboye kumugurira inkoko zitatu, ntitwashimye kuzizana ngaho ariko izo nkoko zirahari. Kesa araza kuzihitana batashe, no musi zirara mu rugo. Twarazishize kwa Shanga Skitu, muraza kuzihitanaho mutashe kugira ngo hajya warugeze abariho bandanirizaho. Ego shimira cyane n'umuvyeyi wanje papa, naramuhishije nta kintu namubwiye kwa twariko tugategura. Rero ndamushimira papa cyane ukuntu akwitaho, ukuntu yitaho atwitaho twese, n'ukuri ndabimushimira cyane. Ntaco bimutwaye ko mama wanje agendana ubumuga, n'ukuri ntarara inzara, ntabura ikintu yambara. Murabibona ko ashajije cyane kandi asa neza. Uyo mupapa n'ukuri mumukomera amashi. Amen. Imana ibampere kurambara abavyeyi banje, ndabakunda cyane. Rero mama uryoherwe, turagukunda. Ibyo byakubayeko nibisanzwe, sarahari kandi urazi ko rumbwira ko tubona mu mwuka, nanje ndavyizera. Ikindi gihe hari igihe ibyo byose bizogera ku musozo, turabibona. Tumutera n'intege gogo, si wenyene gogo, imbere ni heza. Ikindi gihe tuzodaho gushigikira. Yego nukuri. Rero Imana ikomeze bakomeza, nukuri ndabashimiye cyane kandi turaryohewe cyane. Nukuri mwakoze cyane kudutera iteka. Imana ihezagirira amarondero yanyu, ibagurira imbibe zose, mushishikare muronka. Nabuze aho ntangurira, ndabura naho mpereza. Hama imbere ya byose manje gushimira Imana data wa twese, yo yabikunze ikabikora kuri uno munsi udasanzwe
umunsi sinzi uko novuga kuri jewe, umunsi w'ibitangaza. Ndashimye rwose bimwe byimazeyo ukuntu Imana ubwa mbere ho yabagiriye neza ikabazana ikabashikana hano, naho byari bigoye mu kwiyunguruza hirya no hino. Imana yabazanye ibashikana hano atanumwe agize ikibazo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hama numvise ibitari bike. Ego ubwa mbere ho ndashimiye umuntu wese yicaye hano ku cyubahiro ciwe. Hariho umugani nakuze numva ababyeyi bacu bavuga ngo urukwavu ngo rurakura ngo rukonka iki. Hano rero twatanguye na Mutamu, mwabibonye? Ni hatari. Jewe umwana yarantelefone arambarira ngo mama ngo itariki niyi niwe uzoba uhari, niho uzoba uri. Ndavuga ati nibiki? Ndiyumvira ndavuga ati wa mana nibiki? Kumbure sinarinzi bigomba bibe n'ibyo mwateguye. Hama rero muri rusangi nguko mwamaze kubivuga, ego abana biwanje ni 6. Mugabo murabona hahicaye abarenga 6. Reka mumfashe tubakomera amashi. Jewe ni 6, aha hicaye 4. Aha turafise marene uwitwa Mama Gabi. Ubu ni ugira kangahe, urumva caba muri babana. Kandi afise uwundi mukobwa rero naronse akuze ari we Gloria. Nahaguruke mu mubone, ngo mbahaguruke mu mubone. Ubu Imana yamumpaye angana uko nyene, murabona gahemu. Nironkeye umukobwa akuze. Imana ikumpezagire Gloria yicara. Hama rero numva nishimye rwose cyane, numva nezerewe, numva tako nobivuga. Hama nukuri Lorene, Imana iguhezagire kandi Imana ishishikare kugutwenza, ndetse n'abandi harimwo ba Muyomba, harimwo ba Mwana, harimwo bande benshi nabumvise. Nukuri Imana ibahezagire, harimwo bavyara banje, harimwo muramukazanje, harimwo bagenzanje. Mumva atari ibyishimo gahemu. Imana rero ibahezagire, sinumva ukuntu nobashimira. Kandi hariho n'umuhungu wacu Imana yampaye ari w'umukameramani uwo bita Mika. Imana imumpezagirire. Hama hari ikintu nagombe ngaruke ko kijanye n'ubumuga bwanje nuko ndi. Nukuri umwana yagerageje kuvuga ati twagombye gutera iteka mama nawe yiyumve ko afise abana, hari abandi ba mama, hari abandi nyene bamwiyumvira ko nagendana ubumuga. Ikindi gihe twebwe tugendana ubumuga hari gusanga twikengera, ugasanga turikumira, ugasanga ngo nditura abantu. Murabona hano hantu twicaye n'ahantu heza cyane, n'ahantu hadasanzwe, n'ahantu y'icubahiro. Uyu munsi rero abamama, abigeme muri hano ndetse n'imisore, kuba mwemeye kunyicarika hano, nukuri Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Kandi bitari bike mwabigerageje, mwanyambitse, naberewe. Ego Mutama yabigerageza, mwamaze kubivuga ngo ndaberewe. Ariko rero hejuru y'ibyo Mutama yakora, urabona namwe ko mwabikoze muri bwa bumwe nyene. Imana rero ishishikare kubahezagira no kubagirira neza. Mwiriwe rero ndabarambira, ndashimiye umuntu wese kuco yagerageje gukora. Umuntu wese ndamushimiye aho yakuye hose, mu byo akora, aho aronderera hose. Imana nyene amahoro ishishikare kumuhezagira, ishishikare guhezagira ibikorwa by'indoki ziwe. Imana yacu yabwe cyubahiro, ishishikare guhezagira mbere uhereye ejo
umuntu wese aho yakuye Imana ico yongera inshuro 10 yongereko n'utari jewe n'ikindi gihe nagombe ngire Lorene Mutama ari mu gukwiza imyaka 50 mwibuke ko mwimirije kumugirira 50 ndamukunda cyane ubu niyo mpamvu mbwiye Lorene yoba yaravyibagiye 50 tuzomubaza neza papa tubwire neza itariki n'ukwezi siko gahemu urabona Lorene ari n'abagenzi Greta Samuela Kesi na Fisto dufate na Lewis mwese nibaza ko mwamaze kubona umwe wese ko yazanye umugenzi wiwe ubu rero muce mugenda kabisa na Mikani hazobari mutegure 50 ya Mutama hona je nzoba ndimwo urumva bizoba ari bidasanzwe haleluya murangyoheye rero umengo novuga sinoheza umwami Imana rero ashishikare kubahezagira no kubagirira neza Mama Gabi yari yatekereje no kuri telefone ntiyashobora kumvugisha nkibaza ivyari byo Mama Gasheri yari yahoze mu ndunge ndiko mvuga amazina nzi Mama Mimo yari yahoze ariko rero ka bene data Imana ishishikare kubahezagira ibongera intege ibongera inkomezi ibahe n'amagara meza n'ukuri murumvise ubundi muhamagara ndabatumiye sawa rero ngezeje ngaho novuga bukira naganze Kristo nuko n'abandi bamaze kubigisha abandi barafata amagambo abantu bicaye ngaha nabonye ko abatari bake umuryango abandi abagenzi b'abana bacu dore muri rusange yabyaye umuryango ukabaho haba hariho icyo Imana ibyiza Imana igenda imutegurira kandi buke buke agenda abibona imyaka yahera n'abandi umwe ushobora kurera abo bana batandatu niba muri abo bana batandatu ndashobora kuvugana na bamwe muri bo byari ikingoye cyane cyo mbona nokora uku nabo bakambwira ati papa urakora rero bavukanye namwebwe inshuti yanezerewe cyane igikorwa mwakoreye mama ariwe mutegetsi w'iwanjye igikorwa cyagutse kandi n'igikorwa cyigisha ni igikorwa gikomeza urukundo hagati yacu rero nanjye sinarwa ndabahagurutsa nagomba ndabakomera amata kuko mwabikoze neza mugabo muce mufasha rero ibyo noshima byose na cyane cyane kuri uyu munsi nko murazi niho nagerageza kuraba nasanze hano uyu munsi iyo wari utumbereye mama w'abana ariko rero nanjye nyuma y'abambwiye ati uraba ugaca ngaha none ndabona ko jewe narimwo serivise irafite uko itegurwa urumva n'ubusanzwe bimeze ko harimo amakamera harimo ibiti arumva ari ibintu none ku bw'ibyo rero umwana wanjye yavutse hanyuma hariho n'abandi batanguye kuvuga iri kumuhamagara mugeni kubera ariryo zina yashitse igihe yagira ubukwe niryo zina yamaranye igihe kitari gito none nama nisanga niko nawe ubundi bw'umavuga mugeni uyu mama Gabi kuko barafite umwana urumva murabona yuko umuntu yarabyaye neza abantu bashyigikiye bagira ubukwe urabona nabo barashobora gukora ikindi kinezereza ubu ikintu mwateguye kiranezeye kandi kiranyubaha mbona yuko natamba birorera
mwamaze kubivuga umwana wanje yavuze ati turashimira abana bose bagiye hamwe turashimira papa ati uko agerageza gufata mama ati kandi natwe niko turamuba hafi Imana ishimwe cyane none ndabibonye itangaza abana banje niko ndavuga icyo bashobora kumva niteze yuko tuzokora n'ibisumbire mu minsi izoza Imana niyaba idutsinze tubaho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tutazi ibizobejo ni ukuvuga nitwahashika ari ibyo tuzobona kandi byiza Imana irakudutegurira yariko aravuga ko mwontegurira kugira ngo tugire umunsi mukuru imyaka 50 urumva rero tuzaba tugira na 50 tuzogira nivyo bise urumva rero mugabo tuzobiyaga bashaka kugira ibyo senganisenge ngo tumikinjana bikabura ikintu uzovyimenyera bityo rero mwana agomba kuvuga ari undi muntu yigeze kumbarira ati none wowe urafise umwana amaze kuja kubaka muno nawe urafise na 50 urumva uyu nawe yaragifata akiri mu nko nyiri munsi none rero mwana mugabo byose rero mu majambo ndashimiye abantu bagize icyumviro ndashimiye kandi n'abana banje nyene baba bari ngaha n'abatari ngaha ndabashimiye kuko abana abo turi kumwe baracyayumvira n'abatari ngaha bavugana ko turafise na groupe y'imiryango murumva yuko icyo bita umuryango rero ikintu kigira kigisaho cyapfuye umuryango watangujwe na jewe na mama wabo agize ubumuga tukabamenya tubana hafi hanyuma tukabandanya dutera imbere mbere Imana ikadutera imbere ikaduha gusohora umwana inyuma yaho abana banditse Imana ikabatera ishyaka bagatera intambwe bakadakondera ubuzima ibyo byose mu mboni ikiganza cy'Imana none rero bavukanye bavuga byinshi nogiraho mperera ntaho twicaye ngaha tume turyoherwa tunezerwa kuko akana ka Imana igiye barahezagiwe Yesu abagiye Yesu ashimwe turashimiye umuntu wese rero yashitse muri kino kibanza mwakoze cyane muhezagirwe bivanye n'amasaha kandi hariho abataha biyunguruza murazi ibintu byo kwiyunguruza ubu n'ikibazo ntitubirukanye urumva gusa rero atafoto rero nta cyabaye